ngo ekipe yitwa Real de Madrid yakina ekipe yitwa Kailate biza kuba binarangira uvuga ngo itsinda kuri 5 kuri ubusa. Ni match no vuga ngo yaririndiwe n'abantu bake, rero tugenda tuna yinjiramwo. Ni match irikiraba hariya ku munsi weje tangiye cyane uvuga ngo zitatu, ano uvuga ngo match yagikuba ihuza ino migwi ko ari yesu ko ari ibiri, urukino rwagiye kuba rutangwa igice cyane uvuga ngo zitatu, aho bigaragara ko neza neza ku munota no uvuga ngo wa mirongo ingahe wa ekipe yitwa Real de Madrid kuri penalty yitwa Kylian Mbappé rote yako batsinze igitsina uvuga ngo ku munota uvuga ngo wa 25 kuri penalty mu gihe mu munota 52 witwa Kylian Mbappé rote nawe no uvuga we kuba yongera sinze igitsindo buri hawe pass witwa Thibaut Courtois umunyego Thibaut Courtois ku munota 52 ama Kylian Mbappé kuba atsinda no uvuga ngo ku munota 53 nyene ku pass nziza witwa Aldagire Edouard Camavinga ku mutwe mwiza ku pass witwa Rodrigo abasinzi ku munota 83 amakumota 90 match na 93 witwa Brahim Diaz nawe uvuga ngo aza kwatsinda igitsindo uvuga ngo ipasi kwa Gonzalo Garcia. Match iza kurangira ekipe yitwa Real de Madrid inyuma yo kuba yari kiratsindwa nino ekipe yitwa ndavuga ngo Atletico Madrid ibitsindo kuri 5 kuri 2 ku munsi weje baje bafata ekipe yitwa Kailate Almat babasanga iwabo babakubitiraho basi babwiye ati buriya twige tureye ekipe ya mbere ifite ibikombe byinshi muri Champions League bishaka kuri 5 ni kumugora wejo Yusoni ekipe yitwa Real de Madrid iza kwitsinda ekipe yitwa Kailate Almat. Shano uvuga ati vyategezwa kugenda ko vyagenze vyategezwa kurangira mu Real de Madrid utsinze kuko kanatsinda iyo biza kurangira Real de Madrid idatsinze nibaza yuko umumenyeza XABI ALONSO ari kuba arico giye cyo kwisanga mu bibazo cyane bikomeye gusumba kumbure nk'ibibazo yabaragiyana naca mu bihe byo bitandukanye ntaje muri football gusa. Novuga ati Real de Madrid nyuma yo kurangiza batsinzwe muri La Liga n'umugwi wa Atletico de Madrid ibitsindo bigera kuri 5 hariya kuri 2 novuga ati cari cyo gihe cyo kuza bakereka abakunzi babo canke bakagarukana abakunzi babo bakabereka ati ego nivyo byarashize turatsindwa muri La Liga ariko sivyo bitanga isiguro ko twe turi babi turi beza ibihe byose tuzokwama turi beza reka tuze twigaragaza imbere y'uno mugwi wa Kailate Almat kandi kanatsinda iyo Real de Madrid iza igaronka igitsindo kimwe cyonyine imbere y'uno mugwi canke 2 vyari kunyereka yuko hari ingorane ziri mu mugwi wa Real de Madrid kandi nyinshi cyane zikomeye ariko byagiye kurangira ino Real de Madrid itsinze uno mugwi ibitsindo bigira kuri 5 nivyo harimo na hat-trick z'uno mukinyi Kylian Mbappé roti no mukinyi umwe agerageza kutwereka yuko afise inyota y'ibikombe uretse n'inyota y'ibikombe arafise n'inyota yo kumva yuko yoshobora gushika muri ryahangiro giwe yamye yifuza kuva muri Paris Saint-Germain yo gutwara ubushimwe bwo giti ciwe nka Ballon d'Or kanaka ariko kanatsinda urabona uno musari muri wa mugwi ufise ubwo bushobozi bwo gushobora kumufasha gutwara izo Ballon d'Or canke nawe nyene kubwiye ku giti ciwe urabona ko ari bamukinyi yagegeza gukina kandi umuha n'amahirwe menshi yo gushobora kwisanga muri gwa rutonde rw'abakinyi bashobora gutahukana ama Ballon d'Or muri mwaka. Novuga ati ni ikintu ciza cyane cyo kirakorwa n'uno mukinyi ariko aratsinda muri UEFA Champions League aratsinda muri La Liga uno munsi mu mahiganwa yose gira kuri abiruza gusanga harukuna ariko arafata ariko araja kuri top y'abakinyi bako baratsinda cyane ibitsindo byinshi muri rusange ntarinjira neza na neza idonido ku mukinyi umwe canke ku rukino rwagenze. Novuga ati umugwi wa Real de Madrid wakoze ikintu wategezwe gukora waratsinze ibitsindo bigira kuri 5 no mugwi wa Kailate Almat kanatsinda wari umuguje ku bwaje ntabona yuko ushobora gutanga akazi gakomeye cyane kuri Real de Madrid nubwo byashitse ndavuga nko mu gice cyambere c'urukino rwagiye kugaragara nkaho ubona umengo nko minota 20 ya mbere ukabona umengo no mugwi harukuntu usa nkaho uri kurakina usa nkaho ivyo wateguye gukina canke ivyo uri kurakina birafise ukuntu bikubiraboneka ko ukasanga ni ibintu byabuze finish ni ibintu byiza bariko barataka umupira bakawuronda bakawuronka neza bagakina bagahanahana neza ukabana ni ibintu bariko barubaka uburyo bwo kuduga kuja kuronda igitsindo ariko ukabana nubwo baduga kose hari ukuntu ibintu batabiheraheza neza hari ukuntu ibintu bidafise finish novuga ati nuko kuntu nivyo bintu nyamukuru nashoboye kubona muri urwo rukino. Inyuma yuko twinjira mu rukino ndani nyezina kugira ngo dusangure ukuntu vyagenze ariko muri rusangi mu rukino je kubgaje nabona ko Real de Madrid bategezo kurangira batsinze no mugwi wa Kailate Almat. Kwa rukino rwiza cyane gose nkuko nabivuze rwa rukino rumeze neza hagati ya ekipe ya Real Madrid ndetse na ekipe ya Kailate Almat ari muri Kazakhstan. Ni ekipe novuga ko isanzwe nafise n'ikibuga cayo novuga ngo cyakira abantu bari musi y'abakigwa kuri Santiago Bernabeu 61,000 no kuvuga ufatiye kubakigwa na Santiago Bernabeu ko tufatira no kubakigwa n'iki kibuga ca Kailate Almat nuko uza gusanga ibibanza 61,000 birasigara. Rero ni ekipe novuga ngo ibijanye n'ivyikora canke se ibijanye no nivyo dusanzwe tuyizi ko itaratera imbere cyane mugabo ni ekipe nziza ni ekipe ubona ko
vraiment gerageza bukebuke gerageza bukebuke kabisa. Ikipe ya Karata Murafi iragerageza bukebuke. Urabona neza ko baba bagerageje kugwana niki mugabo ukabona neza ngo barananirwa cyane gose kubera ko ubushobozi bwabo ntibubemerera. Ni ekipe je kubanje ntari niteze nivyo kuri Real Madrid bashobora kwitsindwa mugabo navuga ngo Real Madrid barasaba kwerekana urugero rwabo imbere ya Karata Murafi na cyane ko ari rumwe mu nkino zisigaye zike nova ziborohera bagiye gukina. Jewe inyuma ya match ntarinjira mu rukino hagati novuga ko ivyabonetse mu kibuga ni byo nari niteze ko Real Madrid bashobora kunkorera kuri rezilita ntaco bivuze. Mugabo kubijanye n'umukino bivuze ikintu kinini kabisa. Ego nivyo nyene tugomba tuje twinjira aho nashaka mu bivuze mwavuze ku rukino ku mpande zibiri yaba ekipe itwa Real Madrid na ekipe itwa Kairat. Byagaragara ko ekipe itwa Real Madrid yaza iri hejuru par rapport ekipe Kairat, ariko bigiye kuba twinjira nyene nyezi na mu rukino wanashaka ni no ekipe itwa Real Madrid bigaragara ko yakinye match ya mbere kuko wanashaka bakibere batanga ku kibuga ku mpande zose kwari zibiri. Ndavuga ngo ekipe itwa Real Madrid cyane cyane abakinyi babo ba Real Madrid twakunda kuvuga cyane ko bano bakinyi bakipe yitwa ndava Kairat nta mukino uvango beshi bakoraza. Bona bakipe itwa Real Madrid witwa XABI arose tanguje 4 2 3 1 mwigore mwitwa Thibaut Courtois muri defense centrale mu David Araba, Dean Ongerson, Raul Asensio kuri kabiri witwa Fran Gase kuri gatatu mu gihe hagati wige yitwa Urechu Wameni Ardagire, Dani Ceballos, abatakishi witwa Franco Matatuono, Vinicius Junior hamwe witwa Kylian Mbappe ni wakintu bari bataye mu kibuga. Ariko bizagaragara ko match igitangura ekipe itwa Real Madrid vyasara kumenya iki igora kuko uravye igitsindo bage kuba banaruhuka igice no vuga ngo ca mbere agisindo kimwe cyonyine cyatsindura kuri penalty yari yakozwe n'uno mukinyi Masutune bamukoreye kwikosama wiko Kylian Mbappe nabaza gutsinda igisindo. Patrick ku munsi w'ejo ekipe itwa Real Madrid igice ca mbere kirabaye irakina bacinjiye mu rukino systeme bakebe batanguje ndavuga ngo witwa Xabi Alonso urayinjiyemwo ukibona ucinjiye mu rukino nyenyezina nikiyote kuri kurabona uhere mu gice ca mbere ndavuga kwitwa Xabi Alonso bakebe yatanguje ku munsi w'ejo. Urukino bwa mbere na mbere nkibona rutanguye nabonye match novuga ko ya ekipe yitwa Real Madrid ekipe nkuru ku mugabane hari nako muri Espagne muri rusangi ekipe novuga ko isanzwe ifise byishimaze gukora umupira w'amaguru ekipe ifise kabisa capacité ifise n'ubushobozi bwo gutsinda imigwi igitandukanye yitwa Real Madrid. Rero Real Madrid naniteze ko ishobora gutanga akazi kadasanzwe, naniteze ko Xabi Alonso abasore be bashobora ko mu rukino novuga ngo rumeze neza kandi rusa neza. Ubwo rero nagiye kuraba match ifise icizere cyuko ekipe ya Madrid itsinda mugabo impaye n'urukino rwiza. Yego abakinyi batangujwe mu kibuga ku ruhande rwa Xabi Alonso mwiza ya Thibaut Courtois nta kibazo na kimwe kiba kibirimwo. Gerageje kuraba kuzindi impande umukinyi yitwa Dean Ongerson yari yatanguye mu kibuga muri defense yari yatanguje hajya umukenyero wa batatu bane batatu mu kibuga muri defense yaratanguje umugabo yitwa Dean Ongerson aratanguza no David Araba acha aratanguza n'umugabo yitwa Fran Garcia hajya ntarawuri ntiyari yatanguza kuri nimero 2 Fran Garcia kuri nimero 3 muri defense harimo Dean Ongerson musanzwe kuno witwa uno mukinyi David Araba abakinya akoresheje inyuma muri box yakoresheje David Araba na Dean Ongerson hama ku ruhande rw'iburyo hashira Raul Asensio ku bamfa naho hashira Fran Garcia mu gihe imbere yabo gato hariho Urechu Wameni na Dani Ceballos imbere kandi akabaho umukinya Ardagire ku ruhande Matatuono kundi ruhande Vinicius Junior imbere yabo Kylian Mbappe cyane. Ni urutonde rwatangujwe mu kibuga wambaje ngo ndaruvuge ko cyangwa isingiri cyo mvuze ku rukino muri rusangi winjire cyane cyane mu gice cya mbere bigaragara ko ekipe itwa Real Madrid yaguwe n'igice cya mbere n'abanyene bakinye igice cya mbere kubera ko igice cya kabiri cyaje ko bamwe impinduka zigiye zitandukanye. Navuga ko je ku bwanje match nabonye yari match Claudio Bravo ari kuri Black FM bati turi kuri 5. Ego tumushimire cyane. Yari match je ku bwanje navuga ko yari iteye igomwe ku bintu ya vyakinywe je na Kairat Marati kuruta vyakinywe na ekipe ya Real Madrid ku mpamvizi. Kairat Marati yari ekipe novuga ko ifise ubushobozi buki bwo gukina. Vraiment wabona mu kibuga ko ari ekipe uzagirika ku buryo twezana n'imbere ya Flambeau du Centre tukavuga ngo Kairat arashobora kujya amagori nk'abiri. Kairat Marati yagize ikibazo cyo kwisangira kwihura n'abastare basanzwe bamwe babona nk'indoto
zo guhura nabo ndetse no kwifotozanya nabo bitwa ba Real Madrid par exemple nka Kylian Mbappe no mu star muri Real Madrid buri mukinnyi wese yagomba kwipima ko ngo yiruka gute akora gute match yagikurangira mbona batanguye kuba bifoto imayo baza barahindagura cyane ba Vinicius Junior ni gutyo aba basore ba Jude Bellingham ni gutyo nyene ni kuba bimitse reje ko banavuga ko Kairath ubushobozi bwabo ntibwabemera gutsinda na gato Real Madrid ndetse n'ivyo bariko barakina mu kibuga wabona ngo barashobora gukina udupasi tubiri mu gabi rya gatatu rigaca ripfa kubera ubushobozi buke bwabo bafise Real Madrid nabo baca baraza mu kibuga bagomba gukina nk'ivyo Kairath murafi bakina niyo mpamvu ntabashimiye cyane Real Madrid bisanze muri je zabo menga ni Kairath murafi vraiment bari hasi igice cya mbere biteye ubwoba Vinicius agerageza gukina ibyashoboye byose mugabo je ntuvuga ngo yanakinye n'urukino rubi yagerageza gukina vraiment ukabona ko ariko aragerageza mugabo ukabona neza ngo ibintu bari ko barakora mu kibuga naho biriko birashika Mbappe akazunguruka akagira iki vraiment ukabona neza ko atabintu biriko biraba muri Real Madrid je kubwanje igice cya mbere nta mupira nigeze ndakibonamo nabonye urukino rwiza mu kinyitwa Ardagire hagati mu kibuga ariko arayobora neza cyane gose ariko muri mugabo witwa Dani Ceballos nawe nyine ariko akina neza cyane gose ndabura mugabo witwa Uriye nubwo novuga ko yabaye umwe mu bakinye ibintu bimeze neza cyangwa se atacu bitwaye kubera ko nta mipira yatakaje myinshi mugabo uravye Chouameni byo ariko arakina hole yiwe mu kibuga nk'umu organisateur wa match wavuga uti match irasinziriye vraiment eske tuvyagirize nde tuvyagirize Arda tuvyagirize Ceballos tuvyagirize Chouameni mugabo amakosa y'isuko yaba nuko ikipe ya Karata murafu ubushobozi bwabo bwari hasi byaca bituma tudashobora kugira gute kubona urukino rwabo je kubanje igice cya mbere novuga ko nta n'ibintu byinshi no kivugamo nuko rwa rukino rusinziriye ku ruhande cyane cyane rwa ikipe ya Real Madrid ko buryo nagiye kubona hafi mu minota ya nyuma igice cya mbere cy'urukino ikipe ya Karata murafu itanguye kubona ngo ireka twokina natwe tugerageze gusatira byose birashoboka tugerageze natwe gukina dusatira biza gutuma abona ko batanguye kugira gukora ku mupira buhoro batangura gutanga ubupasi buke batangura kuza baragerageza kwegereza izamu rya Thibaut Courtois banatera mu izamu giyiwe ubona nashimye n'umugabo witwa Thibaut Courtois ko ni wa mugabo ubona ko buri match yose atigera yumva yo yikengera cyangwa ngo Samar buri gihe yatanze na assist hariya mbere yatanze na assist kwa Kylian Mbappe mu gice cya kabiri cy'urukino ariko wabona ngo nubwo byogenda gute abandi bose bashobora kuba bariko baranegrije abandi ukabona ngo bariko barasimba ubuntu nyene ubona ko nta bintu by'inguvu bariko barashira muri match negligence imeze ku mugo ukabona neza ngo Thibaut Courtois nihigera na gato anegrije kandi abonye ikindi kintu kimwe yego nizi ikindi kintu mbona Xabi Alonso yotegura mu mukinyi akazomukimukuramo muri kazoza mukinyi yitwa Raul Asensio ni wa mugabo amazigiye atinya afite ubwoba bw'ibyo akina kubera ko yanka gutakaza imipira aba ariko arakina mugabo ijoro ryakeye yabonye byoroshe aravuga ngo reka rimwe na rimwe nze ndirekura nkora ibintu byanje shoboye gukora neza hari umupira yigeze kudugana muri cya kabiri cy'urukino arushikana indani muri surface de réparation ya equipe adverse aciye mu bakinyi bagiye batandukanye wenyene mu kibanza kimwe nuko yaciye ashika yacasanga nta wundi mukinyi numwe wa Real Madrid yigeze agerageza no kumusangayo kugira ngo amuhe pass biza gutuma rero Raul Asensio canganikigwa niwe yaravuye yiruka yana maze kuruha asharatakaza umupira je ko bano uvuga ngo Xabi Alonso nimba byukuri ibintu vyiwe ariko arakina no gutegura nabandanya nategure na kano gasore kasesho ku ruhande mugabo anakigezemo ikizere kubera ko namaze kubona ngo Raul Asensio ikintu ca mbere kimwishe nta kizere acifitiye muri we urukino rwa mbere igice ca mbere vraiment nta bintu byinshi no kivuga tukiri mu gice cya mbere nyene Houston nawe wabonye igice cya mbere kimeze gute muri rusangi byagaragara ko ikipe itwa Real Madrid atari ya ikipe no vuga ikatakazi abantu atakuvuga ati mbega ino ikipe itwa Real Madrid kuri kiragereza kuba yari gutsindwa ikipe ya Atletico de Madrid 5-2 n'umunsi gomina nigwe na ikipe itwa Kairate igitsina baragitsinda nivyo n'igitsina mvuga ngo cagiye kuba gikoreshwa no witwa Masuzuono ariko avuga ati no equipe de penalty ati mugare no equipe itwa Real Madrid naho bigaragara ko neza yarose no penalty biraboneka neza yuko yaba bakiricare cyane bagate mu kibuga yaba ba Vinicius Junior yama Kroshi yiwe ntabwo ikarakunda witwa ndavuga ngo Kylian Mbappe nawe ni wamukiye karate imipira novuga ngo yo hejuru yapitagira yija ni wamukino uvuga ngo yari atarika atamwe pia numwe wasanga ahantu hose n'abari muri yange ferume uza gusanga witwa Kylian Mbappe nawe ariko atera umupira wo hejuru igice cya mbere kiza kuragira abantu batakuvugira amakenga naje ubuganda ndavuga ngo mbega ino equipe de Madrid kino gice kirakina kirabagana he urukurana rwa equipe yitwa Kairate ku munsi wa igice cya mbere nawe kiraba
wabonye mwishusho imeze gute kuri ruhande imbere ko tuca twinjira wanashaka igice cya kabiri tugira ko na match muri rusange navuga ati igice cya mbere cyabaye ciza kuri Real Madrid kuko n'igice cyarangiye batsinze nibwo bwiza bwonyine novuga ati Real Madrid yagize ko igice cyarangiye batsinze ariko ubundi natuje kuri tapi vere imikinire yagiye kugaragara ni Real Madrid yatweretse cyangwa yadutakarije icizere ko kugira muri ya migwi yamaze kwitora ihagaze neza muri kino gihe kubera yuko warabona ko Kailati Amlati numugwa agerageza gukina Real Madrid kuko nabonye Real Madrid ikinika mu gice cya mbere yarakinitse uretse yuko bano basore buno mugwi wa Kailati Amlati byari bigoye cyane kubona yuko boshobora gukina ibintu ngo hama ngo ati babisozere neza yego nivyo baraza ukabona ko Real Madrid ba Mbappe ukabona ko Mbappe yafashwe neza cyane biragoye ko Mbappe aca mu bakinyi ngo ashike ngo basi kujya kuntu tubona muri Mbappe muri La Liga agenda ukabona umengo hari ukuntu yoroherwa cyane mu guca mu bakinyi no gutera amashuti ukabona ujya mugwi ukabona bajye bakinyi ba Kailati Almaty hari ukuntu umengo baramuzi Mbappe hari ukuntu umengo imikinire yiwe canke imipira yiwe yose baramukurikirana kuko bamaze kumutahura ati Mbappe ashitse muri surface de réparation yigenza uko agenda uko acenga uko baramuzi kubera ko bo barababara ku ma ekran atandukanye mu gihe bitandukanye ni ikipe Kailati neza cyane itwa Real Madrid y'ubwabo itari bw'ikiro no kuna na rumwe ikipe itwa Kailati neza cyane ukabona ko na Vini wa mukinyi bazi kuko neza na neza muri ujya mu gwa Kailati Almaty bamwe mu bakinyi bahajya nyene hari abakinyi usanga bafise n'indoto zo kuba nka Mbappe hari abakinyi usanga aba favorite player babo bari mu mugwa Real Madrid usanga ni ba Vini ugasanga ni bakirana Mbappe reko uburyo usanga ni babakinyi bakunze kuba babakurikirana buri gihe buri nkino za Real Madrid ugasanga barazikurikirana rero ugasanga barametrije ukuntu Vini agenda barametrije ukuntu Mbappe agenda ugasanga rero wa Franco Masatuna kiri mushasha mu mugwa Real Madrid wewe ntibaranamumenya neza kanatsinda ni nawe yanabakojeje bijya kosa gavuyemo na penalty yagiye gutegwa kuri yagiye gutegwa n'umukinyi nka Kylian Mbappe iza kuba mu gisindo ca mbere navuga tere muri rusangi igice ca mbere caragoye cyane Real Madrid kuko warabona nivyo bajye basore baratakaza umupira cyane kuko nubwo baronka umupira warabona ko nabasore bako barakina bako baragerageza kubaka ikintu kanaka ukabona ico kintu rero bubatse kanaka nivyo baraduganya umupira ugasanga nabantu ko bagerageza gukora ama counter attack ariko counter attack zitigeze ziba hasi kubera yuko Real Madrid bafise babakinyi banyaruka bafise ba Dino Hodgson usanga nivyo uri kurirukanganza umupira ariko biragoye ko usige umukinyi nka Dino Hodgson uri umukinyi mugufi uriko urumva ipa zawe zitatu ni pa imwe ya Dino Hodgson ugasanga rero niba abakinyi bako bagegeza kubaka ikintu nako kitakunze yuko kigira finition nziza baraduganya umupira neza ugasanga bashitse muri surface de réparation umupira niyo bawutakarije bikabasaba kugaruka kandi nyuma kuza kudefanda barabona ko ari babakinyi baduga bakaja gusatira nivyo nivyakunze yuko baronka na action zigira nko kuri zitatu canke zine kugira ngo batere mwizamu bashitse imbere umupira bakawutakaza ukabona neza na neza yuko barazi neza na neza dutakaje umupira ikintu cambe duko ni gusubira inyuma twese kugira tuze kuzibira ya attack ya Real Madrid kugita dutsinda rero nabonye Real Madrid nayo bigora cyane ko yitora muri yoje nawe ugasanga bareko bagerageza gukina ibintu nk'ivya Kailati Amlati nayo nyene bako barakina kuko Real Madrid nibigeze bagerageza gukina je yabo kuko bagiriye kuri pressure y'uno mugwi wa Kailati Amlati uza gusa byagiye gutuma ubona ko Real Madrid nabonye umengo hari ukuntu bibuze hari ukuntu batakaye nivyo bagerageza gukina ugasanga bako bakina ibintu bigomba gushusha n'uno mugwi wa Kailati Amlati novuga ati rero igice ca kabiri vyarakunze ko Real Madrid iza kumbure bimwe dukunze kuvuga ati ngo akamaro k'inama Zabi yarabicaritse arabereka Real Madrid baraza barakina ibyabo nyine batitayeho ngo Kailati Amlati bako bakina gute niho hagiye no kuba hanagaruka kuboneka ibitsindo bigira kuri 4 harimo na hat-trick za Kylian Mbappe kuri pass nziza cyane assist yahawe na Thibaut Courtois nivyo Thibaut Courtois n'umunyeza mu mwiza nkuko mugenzanje ashobora kuba namucako nkana musigura benshi turamuza ca muri za Atletico de Madrid akaza no muri za Chelsea de Blues kanatsinda muri Chelsea de Blues ni hamwe mu hantu twabonye Thibaut Courtois agenda araronkeraho ubushobozi bwo gutangiraho ama assist kuko turabonye muri Chelsea de Blues naho nyene nimba twabonye muri Real Madrid ku munsi wo atanga assist siyo jyambere kuri Thibaut Courtois aramaze kubikora ndetse no mu mugonyene wa Real Madrid kanatsinda no muri za Chelsea de Blues yagera bikora urabona Thibaut Courtois bikunda mu nkino zimwe agatanga assist ku mupira adegajije hari inyuma kawutera imbere ugasanga mu kinyeri imbere aho vyaje umusaruro aronse igitsindo novuga ati muri rusangi Real Madrid yaratsinze kanatsinda n'ivyo benshi twari twiteze ariko kandi twabonye mu munota wa mbere umengo Real Madrid hakuntu yagowe cyane n'uno mugwi ariko ikintu cyo tugaruka tukibaza n'ikintu kivuga giti mbese Real Madrid izokwamira dutsindira imigwi nk'inyene mugiye ku magara rendezvous itakara tukayibura naho nyene umuntu yagomba cyadubwira ko anashaka tugenda twinjira no mu gice cya kabiri no mukino muri rusangi Patrick equipe itwara Real Madrid igice cya mbere kirayigoye n'ivyo yarose intsinzi igitsindo kimwe ku busa
ariko baragarutse mu gice cya kabiri ino ekipe yitwa Real Madrid igira hindura ibintu vuga bitandukanye kuko bacinjira cyangwa bakiza mu gice vuga cya kabiri kwa 52 bitwa Kylian Mbappe yatsinze igitsina ku ipasi ya Thibaut Courtois haciye umwanya utari muto natari muto cyane bitwa Kylian Mbappe yongera aratsinda igitsina ku ipasi yitwa Radagire munota wa 43 Edouard Camavinga za gutsinda igitsina kwa Rodrigo Brahim Diaz za kubarangiza akazi match Patrick iraje uwitwa Xabi Alonso aje gice cya kabiri aje ahindura ibintu ni giki yo yaje kubahindura muri ekipe yitwa Real Madrid gituma no vuga ngo ino ekipe yitwa Real Madrid ya Xabi Alonso isho vuga ngo uno musi gice cya mbere cyatugoye mu gatoronga intsinzi twakinye inkino zimwe na zimwe zitagiye ko zagenda neza ariko gice cya kabiri turagarutse duce dukora akazi keza bitumye banashaka mu gice cya kabiri dutsinda ibitsindisha kuri 4 mu biba twatsinze igitsindisha gice kuri 5 witwa Xabi Alonso ku munsi w'ejo gice cya kabiri yashiye arahindura iki urukino ku munsi w'ejo ngo tumve ngo ekipe yitwa Madrid itsinda ekipe yitwa Kairati navuga ko uravye ntihahindutse byinshi navuga mugabo hahindutse ibintu byari bikenewe guhinduka kubera ko hari ikintu maze kubona ku mukinyi yitwa Vinicius Junior. Vinicius ni wa mukinyi ivyo akina vyiwe bishobora kuva kuri ekipe ariko ahura nayo, yego agira motivation bivanye n'abari kwahura nabo ndetse n'uburyo ekipe yiwe iri kwirakina kubera ko je par exemple je sinkunze kwa sindiko nagiriza kesha amakosa umugabo yitwa Vinicius Junior. Vinicius yabaye wa mukinyi mwiza muri Madrid ariko akina kuri nimero 11 11 gusa, yego yabaye umukinyi mwiza akina kuri 11 yasinyishijwe muri Madrid akina kuri 11 bamuzanye bamukura Vini yigeze akina kuri 9 Nane yigeze akina kuri 10 Nane yigeze akina kuri 11 Vinicius Junior yari wa mukinyi akina kuri nimero 9 nako indwi nako 11 rero hari ukuntu yari ko akinana n'umugabo witwa Kylian Mbappe ubona Mbappe asa naho umenga agomba gukina asatira uruhande rwa Vini kandi urwo ruhande rwa Vinicius Junior niko ruhande ruba rukora cako n'umukinyi w'inyuma wo ku ruhande yitwa Fran Garcia ku munsi wa Junior akora kina uretse ko hakucakina umugabo witwa Franco Master nako uno mugabo witwa Alvaro Carreras ariko ku munsi wa Junior akora kina umugabo witwa Franco Master nako Fran Garcia. Fran rero yamaze kuduga, yego no kuvuga aduganye sirinombre imbere y'umugabo witwa Vinicius Junior. Ucundabira ukuntu abandi bakinyi nabo bariko barakina ukacu usanga Mbappe nk'umuntu nimero 9 aciyaza kwisunga uruhande rwa Vini kugira ngo adugane nawe imipira. Ivyo bimaze kugaragara ko inshuro nyinshi tukabona uwitwa Kylian Mbappe ari ukuntu mengo bavuze ngo wewe Vinicius igaruka kuri nimero 9 ama nanje nje guca kuri nimero 11 nanje ngereze kugufonsa ndo ninjira muri silifa. Ubundi Vinicius ni wagerageza kwiyata gucaduga kuri nimero 9 kugira ngo akuri rya sirinombre hari ya ku ruhande. No kuvuga uhaye uburenganzira abakinyi bose ba equipe adverse. Eske Mbappe igihe yagiye kudugana mu mupira agasanga Vinicius Junior arahari ni ryarinje muri surface de réparation. Hikiba kubera ko sirinombre iba yamaze kuduga abakinyi bose nta wundi mukinyi bashobora gusamarira kuretse abo bakinyi bakomeye ba equipe yitwa Real Madrid bitwa Vini na Mbappe baciye baje ku ruhande rumwe gukinirayo. Niyo mpamvu natangwe mvuga ngo Vini ntigeze akinishwa kuri 9 kuri 10 canke kuri 7. Ndamuzi nimero 11 aho namubonye hose kandi yabaye mwiza kina 11. Vini yamira umukinyi ku ruhande cyane uraza kucumviriza impamvu ndakivuze. Umugabo yitwa Mbappe aragarutse ku ruhande gufata Vini nako gufashanya na Vini. Hanyuma go ruhande aje gufashaniriza ko na Vini nigo ruhande umukinyi yitwa Fran Garcia ahagaze ko kugira ngo ashobore gufasha equipe. Hanyuma ku rundi ruhande dufise Franco Master. Franco nawe ni wa mukinyi akina cha ku ruhande mugabo ahanini akinira hagati mu kibuga kubera ko akina asa no gomba gusubira inyuma. Ubwo rero iyo Mbappe amaze gukoroka byumvikana ngo hagati kuri 9 nta mukinyi aza kuba sigayeyo ndetse no muri nimero 10 bitwara Radagire ntaza kuhava yinjiye ngo aje gukina kuri nimero 9 ku 11 naho nyene nta mukinyi aza kuba sigayeyo. Eske abakinyi b'inyuma bakayara Samurathi bakabaye bafashe nde muri ivyo bibanza baca baja kuri urwo ruhande bagafata umukinyi yitwa Mbappe na Vini na Fran Garcia bahagazeho hanyuma inyoni zitatu zigaca zikubitwa n'umushibuko umwe bigaca bikunda. Erega Patrick no kuri Carlo Ancelotti ibi bintu byo kusanga Vinicius Junior ndetse na Kylian Mbappe bisanga mu kibanza kimwe hoho wasanga ari Vinicius Junior Kylian Mbappe na Nuno Gide Bellingham bose bagiye kuri post imwe kuri Carlo Ancelotti cyane. Hanyuma rero Vini byaca bimugora kunakina ubwa mbere ni wa mugabo atari kwa la pressa cyane gose novuga ngo mu bija ataramara kugaruka neza muri mu mikinire yiwe. Hanyuma Mbappe yazana sirinombre hari yepfo. Eske Vini araza guca kora iki
ko umupira ni yanawufata Mbappe aza kuba ahagaze ngahacamuha hanyuma Fran nawe aza kuba ari hajya kandi Fran nibanamuha ni passe bakamucomekera ntaza kwinjira ngo acatanga centre kubera ko nta mukinyi n'umwe ahari ubwo rero sur nombre icituma equipe idakina hanyuma navuze ngo Vini ntigeze akina kuri nimero 9 kubera ko Vini nubwo acagerageza guhindura ngo aje gukina kuri nimero 9 nta kintu acafasha club ya Real Madrid ibu rero cha yasiri nombe nta kintu bica bihindura ubwo navuga ko mu gice cya mbere cya kirangira uravye Mbappe akoze ku mipira myinshi kuruta Vini kuri navuga ngo mu byari bitegekanije ucase mu byari bisabwa mugabo ukabona neza ngo Mbappe arazunguruka araje inyuma araja hehe ariko akibagira neza ko Fran nako no mugabo bitwa Fran Garcia nawe nyine za kuba yaduze kuri uriya ruhande baca babura ukuntu bakinana uzundabire kombinezi biri hari hagati ya Vinicius Junior n'umugabo bitwa Alvaro Carlos ari kuri uriya ruhande mugiye mugabo Mbappe ataje kuri urwo ruhande kubera ko Mbappe amaze kurushika ko haca abaseri nombre ugaca usanga Vini aca buri bintu akina navuga ko ibi byabaye imwe muri koze zatuma Vini adashobora kuronka ukuntu yedabta neza cyane muri jezi we kubera ko Mbappe yaba yamuzanye ko abandi bakinyi batandukanye n'igihe Mbappe yaba yahavuye wabona neza ngo Vini arasana utangwa ikororwa kubera ko Vini abakeneye ko Mbappe bari kuri nimero 9 asamaza abo bantu hanyuma adoganye Vini balikiri mu kuguru ariko aragerageza kuduga Mbappe acabura basi n'imiguru yose cya ku ruhande amere nk'uwo basamaje kimo Vini araronka inzira camwo canke aronka hana camuha atange pass ubwo rero iyo bitabaye urabona ko Vinicius Junior arahungabana mu bintu acakina kubera ko mu mutwe yaramaze kwishiramwo ngo sishobora gucenga abantu bose ndabacenga ariko ndeko ndaraba Mbappe ahagaze gute nakariko ahagaze gute kugira ngo ndamuhe pass niyo mpamvu ega nubundi ugenda urabe witwa Vinicius Junior no witwa Kylian ku munsi weje bakorara uraba ukuntu bahanahana witwa Vinicius Junior ya imipira myinshi witwa Vinicius Junior na kwitwa Kylian muri surface naho witwa ndavuga Kylian rote nawe hacagerigiye nawe ukasanga karatera imipira mugabo ni wa Vinicius Junior yaguma rondera witwa Kylian ntagaje cyane bifatanye rero n'abakinyi hagati mu kibuga mugabo bitwa Ceballos nivyo mukinyi mwiza bina Chouameni mugabo ni babakinyi ubona ko ibintu byo kugerageza gukwakwanya ngo bafashe equipe gusatira mu buryo bwimbitse canke bunyarutse nako kubera ko ni babakinyi badakunze gukoresha amacenga cyane mu kibuga nubwo hari hakenewe nk'umukinyi azikoroza nka Jules Bellingham nubwo Jude nawe ikibazo ciwe ntaramara kugaruka muri forme ziwe rero je kubwaje novuga ko igice ca mbere nivyo byari byabuze mu gice ca kabiri nta bintu binini yakoze mugabo yahinduye ibintu bikeya kubera ko yakuyemo wa mukinyi amaze gufata equipe nkaho mengana equipe isanzwe yitwa Vinicius Junior aramukuramo aramusohora acanjiza Rodrigo abizi neza ngo buri okazi yose ndose rimwe segonda naho yo bitanu nigerageza kwivyaza umusaro kugira ngo shobore kubifata equipe ndiko ndahura nayo hanyuma ngo ubandaniriza nyene mugabo tubanza kuba tuvisa kantu kamwe na kamwe wanashaka izina remplacement zazibaye kwitwa Rodrigo n'abandi bakibatandukanye erega icyakoze erega ico yakoze cyahinduye match ni remplacement zone remplacement zabaye aho nyene rero kaje tudugira aho nyene ko vyamaze kumaze kuva yuko abe vyabaye abantu bateko yumvira bavuga bati buriye equipe yitwa Real Madrid atakigizwe Vinicius Junior Kylian Mbappe n'undi mukinyi atandukanye yitwa Masuje n'undi utandukanye ucuza ku compare ukaraba iyindi attack yage ko yinjira mwitwa Rodrigo uravyumva na Kylian Mbappe n'undi mukinyi mwese nibuka neza no mundi mukiye ko barakinana ku rundi ruhande aho twabonye wanashaka wa Vinicius Junior ko turavuga mu minsi tuvuga ngo Vinicius Junior n'umukinyi mwiza akina na Kylian Mbappe mugabo ku munsi weje twabonye kwitwa ndavuga ngo Houston witwa ndavuga ngo Rodrigo Goes akinjira yahindurukina banavuga ngo aho ko turabana match bavuga ngo buri witwa Rodrigo Goes harageze ko arondera ikibanza harageze ko arondera ikibanza cy'ubutitirere kuko uno munsi ngo yagikwiriye ibintu yarakinye ku munsi wejo kumvise vya Vinicius Junior bariko barabomana n'uwitwa ndavuga ngo Kylian Mbappe ariko twagiye tubana twa Rodrigo injiye mu kibuga tubona ba Brahim Diaz binjiye mu kibuga ndabwibutse Brahim Diaz bakina match irikiragana irikiraja yerekana ko yarageza ko berekana nyene ko yarakina yaje yamantuze y'udupira ardagira kina Rodrigo akina Brahim Diaz kuko ravye gisibe batsinze mu nyuma cyabone ko rubaka ubwo ko tubona ko mengo attack y'abana bahungu bashaka kuri batatu cyane cyane abana bahungu me kiragorana mwe tukabona indi attack nayo y'abana bahungu nayo yajika hindura ibintu sinzi ko naho harakana wabonye ku munsi wejo kuri n'abakinyi Rodrigo n'abandi bakinyi batandukanye ari bo babashije ko bahindura urukino ku munsi wejo binagaragara kuvuga ngo ubwo Rodrigo wewe ko twabonye akinye match nziza ni wageze ko tubona ko nawe yoba mu batitire ko twe tumaze bike turavuga ngo XABI ALONSO yari yavuze ngo numukina zo kubakira umugabo akakarondera ikibanza ciwe byanka bikunda ura nkene yucu fatanye ndize ino attack yose muri rusange urabona bwana Lidike mu Real Madrid jewe nizera yuko Vinicius ari mwiza gusumba Rodrigo cyane mbere
je kubwanje nizira ko Vinicius ari mwiza gusumba Rodrigo. Ego Rodrigo ni wa mukinya ashobora kuza akagufasha, ni wa mukinya ashobora kuza akagutabara, ariko ntazigera mu bisanzwe azokora vyiza vyiwe n'ivyo arafise qualité ziwe nziza, ariko Vini nawe arafise ikintu asumba Rodrigo kandi kinini. Nivyo Rodrigo nawe mukinya ashobora kuza akavyaza umusaruro iminota 3 muhaye canke iminota 5 muhaye, ariko nawe Vini no munsi novuga yuko Vini afise qualité yiwe afise muri we, ariko iyo qualité yiwe hari ukuntu atari kiragaragara, hari ukuntu atekaregaragaza bivanye n'imikinire canke bivanye na combinaison yiwe na Mbappe mu kibuga, ukuntu itekiri yitwara neza, ukuntu itekira agenda neza. Kuko twavyumvise gatwa nabiciye ko mu ntango na Patrick yanabiciye ko Vinicius Junior no mukinya kina ku ruhande, kandi ubwiza bwa Vini bwinshi twabonye, ivyiza byinshi Vini yagiye akora kenshi twagiye turabibona yabikora aca ku ruhande. Yego, ariko no munsi Vini akina ku ruhande, Vini abakinyi batatu arashobora kubacenga nivyo, bana ashobora kubacenga yo bikunze sometimes. Uretse yuko muri kino gihe umengo Vini harakuntu imenga imigwi yose yaramaze kumwiga, yaramaze kumumenya, aba defense kumumenya icizere kiri muri we n'igiki. Uri kuranyumva? Uno musi Vini ahabwa umengo hari ukuntu Vini vyoroshe kumufata bitandukanye na kare. Uno musi Vini umenga aroroshe gufata. Rega urumva basara ukuntu Vini muri we icizere cyamaze kugabanuka, no kuvuga buri gihe yakoze ku mupira. Uzurabe Vini ukuntu yirukana ibaro, ucufata na 2023 ukuntu yayirukana. 2023 yari Vini afata balo akifata ku kuguru agaca manza karaba ukuntu abandi bakinyi bahagaze. Hanyuma yababizi neza ngo abakinyi baza kugendera kuri muvuma y'ivyo ndiko ndakora mu kibuga. Ubwo rero jewe sisubira kuza kunamuka kuraba ngo abakinyi bahagaze gute, nza gufata balo ndabizi neza ni jewe muti w'ibibazo byose equipe yitwa Real Madrid ifise. Ubwo ndaza kugerageza gucenga ninjire muri phase de réparation vyanka bikunda, ndondera uburyo bwose ninjire nshikeyo, hanyuma nimana namara gushikayo ninamara gusanzaza equipe adverse cye ntanga passe kuri bagenzanje batsinde. Mugabo muri kano kanje ngene ndabura ukuntu Vinicius Junior yikana umupira, Vina gikora kwibaro pressure ya mbere no kuraba mbapagaze gute na nakagaze gute. Ibintu byose za kuba ariko ariruka akora, aza kwiruka nimba agomba gukata iburyo, aza gukata bizi neza ngomba nkate ninarengana cyenera ntanga passe ndondeza Mbappe. Ni mugihe ibintu byose ubona nukuvuga ibintu byose ni ngombwe yitwa Koke yaje amubwira ati wewe uriye witwa Kylian Mbappe arakuruta. Yego yarimubwiye mugabo Vini n'umuntu atanziga yigirira aramubwira ati